twararonse ikete ejo hahise riduhana ibihano bijanye no guhagarikwa ikiringo c'ukwezi kuva itariki 12 z'ukwa kane kwa 2024. Shatura muri iryo kete harimo nyine n'ibihano bijanye n'amande angana n'ibihumbi 50 vy'amafaranga y'abanyabora ya Swiss. Zaradushikiriye kandi mwarabonye ko ari ibihano atari bito, ariko turavyo twari twiteze ibihano si binini cyane. Turabona neza ko tuzoshobora kubivamwo bitatugoye. Ubwa mbere tugiye kwegera abasanzwe badufasha mu abo twita ari partenaire muri izi nkino dukora, turabe ko bodufasha tukariha ayo mafaranga. Bwa kabiri tugiye gusubiza abakinyi mu kibuga kugira ngo turabe na twebwe ko ari ico tworonka kubijanye n'amarosete. Kuri tariki 18 kuri wa gatandatu tuzotangura ryahiganwa ryitiriwe VBR 2024, rizotangura ku munsi wa gatandatu genekezo rya 18. Aho neza dutanga ihiganwa, turabona neza ko tuzoba turiko dusa n'abari mu nzira yo kugarukana icizere haba hano canke hanze y'igihugu. N'ubwa mbere bishikiye Federation y'u Burundi kuva ibaho, ni ibihano bitumye tugira ico no kwita experience. Turizeye neza ko bitazosubira kuko twarabonye cyane ko habaye kutavugana hagati y'abarongozi ba basketball bo ngahi Burundi hamwe n'abo hanze. Turibaza yuko nitwagendera kuri ivyo byo kuganirana cyane mu nyuma bitazosubira kuba.